C'est le président burundais Evariste Ndayishimiye qui vient d'arriver et il sera accueilli tout à l'heure par le président de la République, le président entrant de la conférence internationale pour un mandat de 2 ans, Edi Tchana. Mu modoka nziza cyane y'umutonore SUV Toyota Land Cruiser 2025, imodoka nziza cyane niyo bamwakiriyemwo His Excellency General Major Evariste Ndayishimiye, aho hari ku munsi w'igenekerezo rya 15 kwezi kwa 11/2025 mu nama yarayibereye i Kinshasa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ikaba yari inama igira 9 yahuje abakuru b'ibihugu bihurikiye canke bihuriye mu nama mpuzamakungu yahariwe akarere k'ibiyaga binini icitwa CIRGL. abona ko iyi ari inama yo ku rwego rukuru igira 9. mu byo bashoboye kuganira rero hambavu yuko His Excellency Evariste Ndayishimiye yari yakiranywe iteka ridasanzwe, bimwe mu byavuye muri ino nama nuko icyo womenya perezida wa RDC cyangwa wa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo Felix Tshisekedi ariwe yaraye akoreye mu ngata mugenzi we wa Angola mu mabanga yo kurongora uyu muryango mu kiringo kingana n'imyaka 2, no kuvuga guhera 2025 kugeza 2027. Kindi mu byo wamenya nuko mu bihugu 12 bigize iyo nama abakuru b'ibihugu 5 aribo bari bitabiriye iyo nama. ubona ko umwe yari Joao Lorenzo wa Angola, hakaba Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi General Major Evariste Ndayishimiye nawe ni ho yari yibereye, Faustin Archange Touadera wa République Centrafricaine nawe niho yari yibereye, hamwe na Felix Antoine Tshisekedi ubwiwe wa RDC niho yari yibereye, kuko ni nawe yari yakiriye iyi nama muri rusangi. Utire kuri iyi nama yabaye buba bashitse kuki bimeze gute? Abari muri iyi nama bumvikanye ku ngingo nkuru zigera kuri 5. abona ko iya mbere ari yo gutunganya isuzuma ry'inzego zose za CIRGL canke z'uyu muryango kugira bibaye ngombwa zinagugwe ube umuryango by'ukuri ushobora guhangana n'ingorane zihanze akarere canke zisanzwe ziri muri kano karere k'ibiyaga binini. Ingingo igera 2 kwari kukijanye no kugarukana amahoro mu karere. Aha bashimikira cyane kugushigikira utwigoro tw'agahengwe ku ntambara iri mu buseruko bw'igihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, iyo ni RDC, ariko kandi gutsimbataza ugukorana kw'ibihugu mu gucungera umutekano ku mbibe z'ibihugu no kubandanya kwaka ibigwanisho ababitunze batabifitiye uburenganzira. Ingingo iza igira 3 ni ugushigikirana mu gisata cy'ubutungane kubagizi ba nabi ndengambibe. abona ko ikindi gikomeye kigira 4 mu byo bayaze ahanani ari kukugwanya urudandazwa rw'ubutare rudaciye mu mategeko. Aha ibi bihugu bikaba byemeje ko bigiye gushiraho inzego zijeje gukurikirana ubutare busohoka buvuye muri aka karere bisanzwe bisangiye, ndetse bakerekana aho buba bwavuye muri rusange. Ibihugu bitegerezwa kandi gushira inguvu zidasanzwe mu gucungera iki gisata imbere muri ivyo bihugu ubwabyo.
ku kigira gatanu harimwo cyane cyane gufatanya mu by'ubutunzi mu gushiraho inzira zo guhanahana ibidandazwa byoroshe, ariko kandi gushigikirana mu bikorwa by'amasoko ntanganguvu bihuriye ko n'ibindi bihugu muri rusange. Mu bihugu rero bigize uyu muryango ni 12 byose hamwe, aho biboneka ko ari Angola, Uburundi, Repubulika ya Centrafricaine, Congo isanzwe izwi nka Congo Brazzaville, harimwo RDC ariyo Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo, harimwo igihugu cya Kenya, harimwo igihugu cy'Ubugande canke Uganda, harimwo u Rwanda, harimwo Sudani y'Amajepfo, harimwo Sudani ubwayo, harimwo kandi Tanzania, harimwo na Zambia. Urugwego rukaba rwashinzwe kuva mu mwaka w'2000 mu ntumbero yo gushyigikira utwigoro tw'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini kagiye karabamwo intambara zidahera kugeza n'ubu, aho ubona ko ubirabye neza urabona yuko kuva mu myaka itari mike cyane y'ubuvuba muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo haguma havugwa intambara, aho ubona ko haguma havugwa kandi imigwi y'abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho muri rusangi. Nuko iyi niyo nkuru nipfuje ko dusangira kuri Mika TV, ariko kandi ni niteka ridasanzwe kongera kubana namwe. Nizere ko mugiye kuba musangiza inshuti n'abagenzi amakuru tubashikiriza umunsi ku yundi nkuko bisanzwe, maze hasigaye mugakomeza kubana natwe bimeze neza cyane nkuko bisanzwe. Narababwiye ngo wipfuza kudushigikira murabe nimero ziri muri description, hanyuma dukomeze kubana ibintu bimeze neza muri rusangi.